Mugihagaze ku maguru yanyu mpagatoya iki cyanditswe kiri mu guharura igice cya 25 tasoma dore ku murongo wa 6 bishikane ku murongo wa 11. This is a prophetic message for each and everyone. Ni jambo ry'ubuhanuzi ku muntu wese muri kino kibanza. Uruwo guhamika uburake bw'Imana. Yaba mu muryango wawe, yaba mu gihugu cawe, yaba mu kibano cawe, yaba mu runganwe rw'iwawe, vuga uti ndiwo guhamika uburake bw'Imana. Uburake bw'Imana ifa guhamikwa gutyo nyene. Habasabwa igikogwa c'ubuhizi abandi bashobora kuba bariko baratinya. Benshi ntibagomba gukonfronta impwemu ya Yezebeli. Raison pour laquelle uyu munsi benshi bariko baranyagwa. Ariko ico si c'Imana igomba. Birambira ngo bagize bace mu Bisirayeli. Umwe mu Bisirayeli azana umumidianikazi amushikana mubi wawe, amwatatana imbere ya Mose n'imbere y'Ishengero yose rya Bisirayeli, aho bariko bararirira ku muryango w'ihema. Bamwe bariko bararira, bamwe bariko baringinga Imana, ariko umyibereye mu vyiwe turaza kubivuga mu mwanya. Impwemu ya Yezebeli aho iriko irakorera umuntu yigira sindabibazwa. Umuntu ntarazwa ishinga nibiraje ishinga mu mutima w'Imana. Umuntu aba yibereye mu vyiwe. Yezebeli kintu agukorera agudekonekta n'umutima w'Imana. Ntubucumva amarira y'Imana. Bamwe bariko bararira ku marembo y'ihema, ariko nawe ariko yirondera umumidianikazi, ariko yirondera umunyamahanga, ariko yinezereza mu vyiwe. Uravyumva, iyi ni impwemu ya Yezebeli. Okay, biravuga ngo kumukurikira ngo maze Finehas, vuga ngo Finehas. Hari ama personage nkunda cyane ati Finehas mwene Eliyazari wa Aroni umuhereza abibomye ava hasi hagati mu ishengero ahitana icumu. Ngira umuntu ati uteza guhitana icumu uyu mugoroba. Uyu munsi tubwiza gutobekeranya umwuka wa Yezebeli iyuva hose, iyukomoka hose. Bivuze ngo ava hasi hagati mu ishengero ahitana icumu. Vuga ngo ahitana icumu. Icumu ni kigwanishwa, ahitana icumu. Next verse. Ijambo ry'Imana komeza rikavuga ngo nyarukiriza ku murongo 8, akurikira wa mugabo w'Umwisirayeli haruguru mwihema ryiwe. Naba kiro kintu abatobekeranisha icumu bombi. Abatobekeranisha icumu bombi. Wa mugabo w'Umwisirayeli na wa mugore, umugore mutobekeranya mu nda, uko niko ikiza cabogojwe mu Bisirayeli. Kubera ko hariho impwemu ya Yezebeli hejeje kuba confront, hari impwemu ya Yezebeli hejeje kugwanywa, hari impwemu ya Yezebeli hejeje gutobekeranywa. Nguko niko ikiza cabogojwe mu Bisirayeli. Yezebeli tutamutobekeranije hari ibintu bidashobora guhagara mu miryango yacu. Hariho ibiriko biratunyaga bacu bidashobora guhagarara mu miryango yacu. Siriko amonekera muri kino kibanza. Hariho ibiza, bariko bavuga ibiza ni mu buryo bwagutse. Hari indwara zidashobora guhagarara mu miryango yacu. Hari amadivorce adashobora guhagarara mu miryango yacu. Hari inzangano zidashobora guhagarara mu miryango yacu. Bivuze ngo uko niko ikiza cabogojwe mu Bisirayeli. Par simple geste gusa y'ugutobekeranya abantu bari mu uyu mwuka wa Yezebeli. Next verse. Nyarukiriza ku murongo 9. Abishwe n'ico kiza bari 22,000. Imagine 24,000. Umuntu kurikira uhoraho abarira Mose. Umviriza umurongo wa 11 tugiye guhagarikira 11. Ati Finehas mwene Eliyazari wa Aroni umuherezi ahwamitse uburake bwanje. Atumye buva ku Bisirayeli. Just umuntu umwe yatumye ikiza kiva ku muryango wose wa Bisirayeli. Uyu munsi tugiye kuvuga impwemu ya Yezebeli ku miryango yacu. Habwiza kuba ba Finehas. Byari twavuze Eliya, uyu munsi tugomba tuvuge Finehas. Vuga Finehas yumva ururimi rwo gutobekeranya. Vuga gutobekeranya. Vuga gutobekeranya. Nico kimwe gutobekeranya cyangwa gutobekeranya. Iki? Gutobekeranya. Mwavyumvise? Iyo uri kuratobekeranya cyangwa operation ya tobekeranyaje cyangwa tobekeranyation, nta biganiro ukeneye. Haleluya. Igikorwa cy'ubutabazi nk'iki gisaba igikorwa cy'ubuhizi bwo
umviriza, kutita ku byo abantu bazovuga, kutita ku byo abantu bazosigara barahakonta, kutita ku ruvugo cyangwa ku byiyumviro by'abantu. Iyo Finehasi aza guhanuza, umviriza, na Mose ubwiwe intebe yari yashoboye gukora, putaba abantu bamuciye imbere kubera ikinya, bivuga ngo umugabo yanka kuvisha amaraso. Ariko nimba dukeneye gukonfronta impwemu ya Yezebeli, biradusaba ko tuba abagabo n'abagore bavisha amaraso. Ngira ngo ntegeza kuba umugabo cyangwa umugore wo kuvisha amaraso. Ko mutabivuga, urambonera abasivile muri kino kibanza kugira ngo mwumvise kuvisha amaraso. Haleluya. Aha amaraso ntiyavuye, Imana ntiyabishimye. Nimba Imana yashimye ko amaraso yo barimo impwemu ya Yezebeli aseseka, jewe ndinde wo kudakwamika uburake bw'Imana ku muryango wanjye. Haleluya. Haleluya. Muri mwe Yezebeli akunze, uravyumva, kwitwareka no gukoresha raba kino kintu ni kintu uvuga cyo guhangara autorité y'Imana hano muri nose. Imana yashinze tuzi kwivuga mu mwanya uri imbere, ariko umviriza, ahwamika uburake bw'Imana. Imana ibwira Mose ati, Finehasi ahwamitse uburake bwanjye, atumye buva ku Bisirayeli kuko yagwaniye raba kino kintu iki ifuhe ryanje muri bo. Hari umuntu yahagurutse agwanira ifuhe y'Imana. Hari ibintu byinshi Imana ibona igafu. Undi Imana ikabona amadivorce, Imana ikabona amavorto, Imana ikabona amamariage atariko aratena, Imana atariko irabona imigango iri hamwe, yumva Imana, yumva igikorwa cy'Imana, yumva ijambo ry'Imana. Ivyo bitera Imana ifuhe. Muriko murumva muri kino kibanza, muriko murumva muri kino kibanza, birivuze ngo agize agwaniye ifuhe ryanje. Uyu munsi ugiye kuba Finehasi muri kino kibanza wo kugwanira ifuhe ry'Imana. Numva amen yanyu muri kino kibanza. Haleluya. Haleluya. Bo Finehasi ni izina ry'abagabo. Mbe manande Finehasi bashamwe femine yayo tuzakuvuga Finehasine. Haleluya. Uko nyene mu vyumva. Numva amen ya Finehasi na ba Finehasine. Abagwanira ifuhe ry'Imana. Amen. Amen. Garuka ngo yagwaniye ifuhe ryanje. Okay. Ngo bigatuma ntarandura Abisirayeli kubw'iryo fuhe ryanje. Uyu munsi tugiye kuvuga impwemu ya Yezebeli mu miryango yacu. Mwicare, Imana ibahezagire. Amen. Uyu munsi tugiye kuvuga impwemu ya Yezebeli mu miryango yacu. Mu mamisyo akomeye cyane gose Yezebeli afise no gusambura imiryango yacu. Uyu munsi tugomba twinjire indani turabe amarembo makuru Yezebeli yitiza mu miryango yacu. Hanyuma tumenye ukungene tugira iki tumugwanya, tumenye ukungene tumutobekeranya. Yezebeli nta kindi ariko ararondera, Yezebeli ariko arondera kubona imiryango yacu yononekara, yibwa, yicwa, ariko yifuza kubona imiryango yacu ikomvomvoka abicishije mu kintu nita irembo ry'ubupfumu. Vuga ngo irembo ry'ubupfumu. Yezebeli ikintu azana mu muryango, munyumvirize neza, Yezebeli niwe nkomoko, niwe soko y'ikintu cyose cyitwa uburozi, ikintu cyose cyitwa ubupfumu, ikintu cyose cyitwa sorcellerie, ikintu cyose cyitwa amareba canke amangetengete. Ikiramforsa novuga ukuganza kwe ko nababwiye ku munsi waje ko Yezebeli akeneye gukontrola, akeneye gukontrola ibintu byose. Arakoresha aya masediction, arakoresha novuga amayeri yiwiwe, maze akinjiza ama pratique ya Satani mu miryango yacu. Aho uyu munsi yashoboye kuresisa ku buryo uzoza gusanga mu miryango yacu twese atanu mavuyemo. Imashaka kubivuga kuko ndi mu bijamye na ministeri ya deliverance. Yari yarangije mu buryo bwose ku buryo mu muryango wose uri hano muri nosi arafise intumwa ziwe, abo nise abana biwe, arafise abo yashoboye kwamvuta maze arabazana
gusenga ibigirwamana, arabazana akorompa amaraso yabo. Bamwe twabakomoze ko aba uyu munsi uravyumva ntibirakunda ko bashobora kubivamo babirimo. Ivyo akaba ivyo bituzanira kudukwegera mu miryango yacu, indwara tutigeze tubona, impfu tutigeze tubona. Aho uyu munsi mu buryo bwa seduction bigiwe ariko arakora urudandazwa, nawe ariko akora urudandazwa rudasanzwe mu miryango yacu, ku buryo uyu munsi uje kuraba uzosanga umuryango atashoboye gusambura azogerageza kubabarisha icago iki canke kiriye. Yezebeli amaze kuza mu muryango wa Ahabu, biritubwira ukungene hatanguye kuba impfu, abantu batanguye gupfa. Kubera iki? Kubera ko Yezebeli agendana n'impwemu ya destruction, agendana n'iki kintu cyo gusambura, kandi asambura atababariye na gato. Nico gituma uyu munsi ngiye kubabwira ibijyanye n'ukungene tumutobekeranye, kubera ko Yezebeli adashoboye gutobekeranywa mu miryango yacu, azokwama ariko ariha inganda, azokwama ariko aratikiza, azokwama ariko arica, azokwama ariko aragira nabo, azokwama misozi ariko araturiza. Haleluya, haleluya. Ku buryo uyu munsi garukana ikintu kimwe nigeze kubabwira, ku buryo uyu munsi uravyumva abantu basigaye bitruva normale kumva yuko uravyumva ngo intore zitarambe. Intore ni gikizi ni kintu cica intore zo mu miryango yacu, ni muhema Yezebeli. Yezebeli igihe cyose abona ugiye kumubera intambamyi, igihe cyose abona uravyumva Imana ishobora kukwitiza nkuko yitijije Yosefu cyangwa nkuko yari yitijije Samsoni, arondera umutwe wiwawe. Mugabo nari babwiye ku munsi w'ejo kandi nonge ndabisubiremo, mu mitwe abzoronka uwawe nturimo mu izina rya Yesu. Nemvuze ngo uwawe nturimo mu izina rya Yesu. Impamvu siyindi nuko izi nyigisho birivuga ngo umutwe wanje usize amavuta, niko umwanditsi w'umusiguzi yavuze. Numva amen meze neza. Umutwe usize amavuta, uwo mutwe Yezebeli ntashobora kuhangara. Gusigwa amavuta mu vyumve neza, gusigwa amavuta nizi nyigisho uriko nihishurirwa uriko urahabwa. N'uburyo uri kuramenya ukungene wima inzira uzibira igihengeri cyose Yezebeli yokwitijije. Umusiguzi 9:8, imyambaro yawe yame yera, imyambaro yawe yame yera, kandi umutwe wawe ntuzubure kugira iki? Gusigwa amavuta. Kubera ko Imana ivuze ngo umutwe wawe ntuzubure gusigwa amavuta, kubera ko Imana iraze neza yuko umutwe wawe urafise umwasa ariko urondera izina ry'uwo ni Yezebeli. Vuga ati umutwe wanje wamusize amavuta. Cyane gose umutwe wanje wamusize amavuta. Haleluya. Izi nyigisho ziko zirasiga amavuta imitwe yanyu. Uyu mwanya uri kuramenya neza yuko mubo Yezebeli ashobora guhitana, wewe ntuzoba victime, wewe ntuzoba inzira karengane, wewe ntuzogwa mu mporero y'imitego n'ibitero vya Yezebeli. Numva amen yani muri kilo kibanza. Haleluya. Umutwe wanje sirikiyanza cyawe ciburyo ku mutwe wawe, umutwe wanje wamusizwa amavuta. Cyane gose umutwe wanje wamusizwa amavuta. Uti imyambaro yanje yame yera. Haleluya, haleluya. Kubera ko avuga ngo imyambaro yabo yame yera. Imyambaro ni iki? N'ubuzima tubaho, ni uburyo bwacu bwo kwitwara hano muri nosi. Yezebeli yaza guhonya imigango, ikintu cya mbere akora acafuza imyambaro yabo, ashyira ubuhoma ku myambaro y'abera, ashyira ubuhoma ku mpuzu zacu. Ni kuvuga muri majambo agerageza kuducafuza, agerageza kudusalisa ku buryo imbere y'Imana tugaragara turi abantu banduye. Aho tubona Satani aza kurega Yosuwa, yamurega kubera ko yambaye impuzu y'ubuhoma. Ariko ijambo ry'Imana riramubwira ngo Imana itumarayika amubwira ngo uhoraho aguhane, maze amwambura ya mpuzu y'ubuhoma. Uyu munsi niba ari impuzu z'ubuhoma mwari mwarambitswe n'impwemu ya Yezebeli, muzikure mu izina rya Yesu. Narivuze muzikure mu izina rya Yesu. Nimba arabo yazambise mu miryango yacu, kuko uyu munsi munyumvirize neza, dukoraniye mu nama nkuru y'Imana ntoya. Haleluya. Kurya iyo hari amakrize yabaye mu bihugu, n'imbara y'umutekano, n'imbara ibiki, hari abantu bahamagara kugira ngo bicare bige ukungene batora inyishu z'ikibazo gihari. Haleluya.
Haleluya. Muri Amerika iyo bakeneye gutora itegeko ridasanzwe, perezida arijana imbere ya konge, arijana imbere y'aba senateur, hanyuma bakagira iki, bakaryemeza. Iyo muvyumvise neza, iyo itegeko ryatorewe muri konge ya leta zunze ubumwe za Amerika, nta muntu n'umwe, umuntu wese n'umunyamerika wese iyo ari hose arumva ikiriko kirakogwa. Icyo gihe biragoye kubona Amerika yatsinzwe. N'ubu Amerika yatsinzwe muri Iran kubera ko bijya bintu Trump navyo yigeze ajana imbere y'abashimwa, inararibonye bamwigire ibijanye n'urugamba. Yagiye muri mu bwibone bwiwiwe yumva neze ko n'igihugu ca rutura Iran ashobora kwihanagura mu mwanya mutoya. Mungaza gusanga Iran yamye biteguriye kuva kera hizi imyaka n'imyaka. Siriko muri ko muranyumva. Uyu munsi nandi ndagomba ngo mumve yuko turi mu nama nkuru y'umutekano w'imiryango yacu, aho munyumvirize neza tugomba dushobojwe na Mw'Ishengero yera dusubize inyuma menace yose dufise mu miryango yacu. Kandi menace ya mbere dufise ikomeye ni Mw'Ishengero ya Yezebeli. Nuva amen meze neza, nuva amen meze neza. Kuri Yezebeli ube rubura kigongwe, nuva amen meze neza. Kuri Yezebeli ube umuntu atampuwe afise. Finehasi nta mpuwe yigeze agirira abantu bariko baragaragaza imikore y'Imw'Ishengero ya Yezebeli. Nuva amen meze neza. Haleluya, haleluya. Dawidi yagize ikibazo igihe kimwe, umuhungu we yatewe n'Imw'Ishengero ya Yezebeli, Absalom. Ku buryo umviriza, iyo abantu batewe n'Imw'Ishengero ntibashake gutandukana nayo, kenshi bama bajana nayo. Mwanyumvise? Yezebeli iherezo giwiwe n'amaraso yiwe aseseka akarigatwa n'imbwa. Uyu munsi nagize amarira menshi cyane iki gitondo. Nari kumfasha umuntu, sinzi ko intanywa amazi menshi muri iyi minsi igiye gukwikira nzosubira kuronka amosozi ndira. Mugabo nabonye ukungene Satani hari mu bicana n'abakozi biwe ari babicana, nta mpuwe bafise. Gusenyura inkingi imwe wari usigaye wihetseko. Imigani 5 gwera ku 8, ayo majambo n'abasomeye ubushize, ariko numva kanino yagarukana kuko still ni Imw'Ishengero ya Yezebeli birikirakora. Nyarukiriza gatoya Imigani 5:8. Shaka duge hejuru gatoya. Reka dore ku 3. This is the spirit of Jezebel. Havuga ngo kuko iminwa, narababwiye kenshi Imana ikiravuga mantite amwamwe irashobora kwitiza igitsina. Mutumva ko hari umuntu ijambo ry'Imana ikora offense, ngaho kumva ubaye offense navyo nyene birafite ico bisobanuye. Mvuze umugore w'icigenze ngo yadututse nani, kuvuga ngo mani majambo ukonfirme ko ari we. Muriko muranyumva? Kuko iminwa y'umugore w'icigenze itomyanga nk'ikigibu c'ubuki. That the spirit of seduction. Ariko aravuga, bavuze ubuki ni ikintu gisosa, ariko aravuga arakuryosha, ariko arondera ukungene anyoha ubuzima bw'iwawe. Nusura kwibuka program wari ufise, wumva umengo ngumuteza ugutwi kubera ko iminwa yiwe birivuze ngo itonyanga nk'iki gigu cubo, kandi akanwa kwe kanyerera kurusha amavuta ya elayo. Ngo wakane hava ngo ariko iherezo giwe rirwa nk'umururazi, rikarishe nk'ubugi bw'inkota. Iherezo giwe ni kuvuga ngo iyo wifatikanije nawe, ngiri iherezo giwawe nukururirwa mu buzima bwiwawe n'umururazi. Nivyo imiryango yacu myinshi irikirabamwo uyu mwanya.
umwana yaragiye kuzotuma umuryango wose ugirirwa neza. Uwo mwana nturonke n'amahirwe yo kumuhamba. Ukurika impwemu ya Yezebeli ikora. Impwemu ya Yezebeli nimba kurya mwanka Satani niko mbiza kwanka n'impwemu ya Yezebeli mu miryango yanyu. Ngo rikarishe nk'ubugi bw'inkombe. Next verse. Hasavuga ngo ibirenge vyiwe bimanuka hehe mu rufu, nta kindi ari karondera. She's after death. She's after uravyumva guhomba, destruction. Avuga ngo intambuko ziwe zimushikana hehe, ikuzimu. Wame ubizi nta kindi, ivyo gusedisha vyose, ivyo yo guhendesha vyose uri kumanuka ikuzimu. Ivyo yoza akwereka yuko wihenze utarukwiye kubana n'uwo mugabo mubana, ariko akumanura ikuzimu. Iyi mpwemu yateye umuntu ntasubira kwibuka ivyiza Imana yakoreye ubuzima bwiwe, atangura kumanuza Imana. Kera warashima Imana yuko Imana yakugiriye neza, ivyo biba kure y'uhawe, ugatangura kubona aho umengo hari ibindi byari bikwiriye atari ivyo. Kumanuza Imana kuri impwemu ya Yezebeli imeze. Ku murongo ugira 6 hasavuga ngo nyarukiriza, bituma atabona inzira isenye y'ubugingo, ingendo ziwe ziradandabagirana kandi ntazi yaje. Impwemu yateye ubuzima bw'iwawe, uku niko ubuzima bwawe buzotangura kugenda. Number 1, ntuzokongera kubona inzira isenye, ntuzosubira kubona icyerekezo cy'ubuzima bw'iwawe. Ivyo ukora utangura kubikora nk'umuntu ariko arita. Bamwe iyo tuvugana akubwira ngo nandi sinahuri ivyo ndimo, sinahuri cyanteye, sinahuri gituma ndiko ndamuri buno buzima, kubera ko niko Yezebeli ameze. Yezebeli akwaka icyo nita lucidite, akwaka ibijyanye no ku muntu muzima. Nico gituma mu byo akoresha ikintu cyitwa vino. Iyo umuntu yaboreye munabizi atakaza ubwenge, agenda dandabagirana, akora ibyo atiyumviriye, arabeshwa vyoroshe, nta lucidite iba igihari. Ico gihe umuntu yamaze gutegwa ari impwemu ya Yezebeli mu miryango yacu, ivyo akora ibintu birenze. Arashobora kuba atagira mu nyumvirize neza, ibi ni ibintu nibone, si ibintu numvise, ibintu niboneye. Hashobora kuba atarubaka inzu yiwe, mugakubakira inzu muhabara. Hashobora kuba atarasohokana umugore yakoye muri restaurant nziza, mugabo restaurant y'ibisazi akayisohokana mu muhabara wiwe. Mwibaza ko ivyo bintu babiri normal? No. Arashobora kuba agenda mu mudugu ushaje, ariko umuhabara akamugurira umudugu w'umuruturutu mupya mushasha. Ari hamwe bashaka kuca bavuga ngo yamushize mu icupa. Iyo uza umuntu wamushize mu icupa nivuga ngo ubwenge bwiwe baragize iki, niyo wabufise ko controle, barategeka shaka imodoka nshasha, shaka voyage, shaka iki. Ivyo udashobora kuha abazokwegeranya igihe uzoba witavye Imana wapfuye, ukaza kubiha mu rundi. Impwemu ya Yezebeli igeze kure muri kino gisagara cacu, ku buryo umugabo ashobora kuza akabwira umugabo yakoye umugore, akamubwira ngo sisure kukumva uriko uranyandagaza mu ibarabara, mbwira yo wawe mukoye ndayagusubize ntakiru wawe, shaka kabana nanje. Kandi abo bantu bari mu ishengero. Impwemu ya Yezebeli igeze kure mu miryango yacu, ku buryo umumama ashobora gufata umwana we w'umukobwa akamushingira umugabo angana n'umugabo wiwe, akamubwira ngo genda kugira ngo tubone ingene dushobora kubaho. Umwana akagenda agasufura ubuzima bwiwe bwose, abana n'uwo adakunda kugira ngo abesheho umuryango. That's the spirit of Jezebel. Iyi mpwemu igeze kure. Narababwiye kungene Yesu avuga ngo inyigisho ziwe z'ibinyoma. Inyigisho ziwe z'ibinyoma ni inyigisho zizana abakiroge biswa ngo bariko ngo baraminuza, bariko baramenya ama science, ubwenge buhebuje, mugabo ari abakino kintu aho ugasanga ni yanzira ibajana mu mahonero.
bitije bagenda badandabagirana, umwana akakumvisha ngo yumva ari umukobwa kandi ari umuhungu, umwana akabikwemeza. Uyu munsi abakozi b'Imana bariko barakora amarorerwa, agaca shavura. Rafa pasara umugenzi ariko arambwira umugenzi wiwe yamuhamagaye amubwira ngo ubu ngusigaye nguhagara kuri podium ngukigisha jewe, ati nakwigishije ryari, ngo rango ntiwavuze ngo umukozi w'Imana ngo yataye umugore, ati n'ubu abantu bose bataye abagore, ubu tureka kubavuga kubera wewe wataye umugore, bashaka kutunumya. Vuga ibitabababaza. Impwemu ya Yezebeli yarashitse mw'Ishengero rya Kristo, ariko munyumvize neza, ntituzoreka kubivuga, bishake bibarye mu matwi, ntituzoreka kubivuga. Ntibashaka ko tuvuga ubuzima bw'ivyaha barimo. Kubera iki? Umwana akakwemeza yavutse ari umukobwa, akubwira ngo ya mwe mumbona nk'umukobwa ariko jewe numva muri jewe ndi umuhungu. Bamwe baca banayivugana neza, gusa benshi nuko batari spirituel ngo bace bumva neza langaje ya Yezebeli. Avuga ngo n'umukobwa mu mubiri w'umuhungu. Ufata reka avuga ikintu kimwe, uwo mubona nuye muri ko murabona, mugabe ndani harimo yundi ariyo, uwo wundi ninde? Ni Yezebeli. Yarabahaye n'uburyo bwo kubivuga. Uyu munsi ariko arakorompa abatwara ku buryo uyu munsi mu minsi iri imbere kugira bashobora kuguha agrema yo gukora, ariko bazodusinyisha ivyete vyemeza yuko umuntu aje ari homosexuel tumwakira kandi tukamureka akabana yakorera Imana. Sinasi nuze wumva ijambo ry'Imana, mugabo vyongeye hariho umurongo utukura. Mu mwanya utarihana tushobora kuzana ikizira ahera, sinzokwakira. No muri korale nkakumenya, nkumva neza ko uwo mwuka uri muri wewe, nzobanza manda gukure mu kuko uwo mwuka ubandukira ku rugezo rubi ruteye ubwoba, rubi ruteye ubwoba. Ntazi kubona inzira isenye, ko mugabo ngo niko ndavyumva ngo kuva kera hose, ngo niko namye niyumva. Ofete bavyumva nyene kuva bakiri abana, kuko harabo iyi mpwema ya Yezebeli yandukira kuva mu kuvuka kwawo, nta handi biva. Hamye umuhemu ko bakura bagakurana kuryo utoa urishobora kumubwira ibinyuranye n'ivyo yumva. Sinije ko nzobivuga ejo, kuko impwema ya Yezebeli nta kindi bereyeho niyo gupinga ikintu cyose cyashinzwe n'Imana. Topoze Imana mu bintu byose, cyane cyane mu ngingo yashinze. Tuzobona peut-être ku munsi w'ejo canke sizi ku munsi kubigirako. Yo ni impwemu ya Yezebeli. Umwe aravuga mu nama y'abakozi b'Imana ati ubu dufise ikibazo n'abantu bari barahinduje ibitsina, yari umuhungu bamubaga bamugira umukobwa. Ubu rero bamenye neza yuko bari baratewe. Ubu dufise ikibazo cy'ukungene basura kugaruka muri leta initiale yabo. Haleluya. Ibi vyose biriko biraza, ngurumva nyene ngo kurimita imvyaro, uravyumva nyene ngo kurimita ngo demografi ngwiki, uravyumva. Umwana ajagira kangahe uzomutangira amakori. Izi zose n'ingingo ziva kuri iyi mpwemu ya Yezebeli. Kubera ko haje umwana w'igitsina utashaka atoni mu mukureyo, kwica bigasigara ari ibintu vyorosha. Umwana yamaze kubaho agapfa. Aya ma metode amwamwe mumbabarire, hari ama metode amwamwe y'uyu mugore Yezebeli. Benshi bashobora twakiza yuko tutaraba intellectuel. No, siko biri. Turiko turabira mu ciro cy'ijambo ry'Imana. Sinansi ubuganga nta na gato.
mugabo k'umuntu agenda agasambana inda yose atwaye agasanywa ibinini yo kwikurayo, uravyumva umwana yamaze kuba ubuzima bwamaze gutangura. Ivyo mwibaza ko ivyo bintu kwijana gutyo nyene. Yezebeli mu miryango yacu uyu munsi kubera ama abomination ageze aho atangura meme no gukorompa amajene ku buryo ubu zura dufise abana bavanze bari hybride. Mwavyumva? Hybride ni gihande kimwe c'umuntu, ikindi gihande ni daimoni. Iyo biri kiravuga ingene ishengero rizohama mu gihe c'iherezo, mwibaza ko rizohama kubera iki? Kubera ibi n'aya mabanga, ibintu bisigaye bigaragara gutya, mugabo nta n'umwe ashobora kubivuga. Kubera iki? Kubera kurumva nyene ariko aragumura abantu, akumuteza kubimenya. Uriko muranyumva? Aha, ku murongo ugira indwi. None rero bana banje munyumve, ntimukave mu majambo y'akanwa kanje. Aha, ubucenda no umunane. Uzumuce kure inde wa mugore w'icigenzi Yezebeli. Uzogira iki? Stay away from her. Umuce kure. Naganiriye n'inshuti zanje bambwira ukungene umugabo yabwiye umugore, aramubwira ati ndafise abagenzi atera abagore babo bateguye sorti, muze mugende mujane hanyuma muganire mushishanye ubwenge ibiki. Wa mugore aragenda, ashitseyo ashasanga order school bariko biga ukungene bakomesha abagabo babo. Umwe agatangura ati je urumva byagenze ukuntu mugabo nateguye kumuhana gutya. Umwe aravuga, uwa kabiri aramwakira, uwa gatatu arantona ati mwebwe numva mwe mukivyorosha toya nugukubita tutababariye. Ati jewe ubu urumva muhirazo banko mu hoteli, mugabo nzorondera agahungu kamvura ibivumvuri hanyuma ntahe ico kigabo kimbabariza umutima kigume hariya nandi ngume ngaha tindakeneye kubaho. Abandi bati amen. Baravuga bageze kuri wa mugore wa mugenzi wanje, ati nawe wateguye iki? Ati jewe ndumiye ubusina namenye ivyonjemo. Ati kubera ati je muri ivyo byose muri ko muravugana hakintu na kimwe jewe ndimo, cyo mugabo wanje n'umwana mwiza, cyo mugabo wanje tubanye neza, cyo mugabo wanje nta bivumvura nte, cyo mugabo wanje nubwo byoshika tukagira ivyo dupfuye turapfukama tugasenga tugasema abantu barakijijwe baramwitegeza ibyakweri. Atumve wa mugore ngo rindirasha ngo uzobibona ngo abagabo ngo ico bari. Ashagenda abwira umugabo we ati kuva uyu munsi wanshoye ndanka gushoka, haturashobora kunyidandariza wowe nyene umugabo w'iwanje. Arambwira tumbabarire sinarinzi abagenzi b'iwanje ivyo babayemo. Ati ntuzopfa usubiyeyo, ati n'uyu mwanya ngoma ndababloke ntawe muzosura kandi kugira iki guhurira. Izo nizo nama zihari ngaha. Harabona akira muri biro umugara akambira turumva ndarenga ibigiro none ubihenga bigenze gute? Uwo muntu vyukura mukunda toyaye. Ati n'umuntu mba nkene kambira amajambo meza, kura ko umugabo atayambira ifoko ndondere uyambira, kura ko umugabo atafata neza ifoko ndondere umfata neza. Ego kweli kandi ngaha murahari mufite ico kiraka cyo kurondera amajambo asosa nk'ubuki muza muravuga. Yo Yezebeli kwego nukuri ngo vyaraze ngo fete vraiment ngo mbwira ngire gucaka imyene ngo mba numva nkeneye. None waruzi kari mwiyo muhema ya Yezebeli uzokumva iki? Yo muhema igeze kure muri kino gisagara. This is the reality of this city of Bujumbura. Abahungu ba mama jime wokibaza ngo abahungu bakunda sport oya. Afise rendez-vous, afise programme. Azayiraba. Hari wari karagangukira.
ndazofina nakazoviyo. Ukiyumvira umutipe aguma atagase umwanya wose abari muri gym aterura ivyuma yambara ibintu umva nyene bikizwe bati none umutipe akora ntahakora n'umufubuzi. Mugace mubitwenga mukibaza ni mwemu ya Yezebeli. Ni mwemu ya Yezebeli. Avuze ngo uzomuce kure kandi ntiwegere umuryango. Umviriza, we don't joke with the spirit of Jezebel. We don't joke. Wugura akaryango gatoya uratangara ubonye uhoromotse gushika. Muriko muranyumva? Umurongo w'icenda ahari nkunze kubasomera ariko ni sweet. Ashivuga ngo woye if you do, woye kwiha abandi abafise umwema Yezebeli. If you do, you will lose your honor and will lose the merciless people all you have achieved. Ivyo watamiye vyose, ivyo washitseko vyose, ngiki cyo Jezebeli ariko arakora, ivyo wabiri yakuya, ivyo watunukiye. Jezebeli akene kugira iki? Kubiramasa. Jezebeli ahombeje imiryango myinshi muri kino gihugu. Yezebeli asize mu madeni ngira nabuzukuza bazosigara bariha kubera amadeni Yezebeli yabafatishije. Amadepanse arenze urugero. Iwawe abana n'intore barya, mugabo Yezebeli abana biwe uyu munsi bari ururimi, ejo barya igitabazi, hirya ejo bakarya jare, hirya ejo bakarya jigo. Ariko abawe ubwadona urabishe. Woye kwihaba niwabiko niwiha bafise umuhema Yezebeli bazokonona igikundiro cawe. Raba kino kibiri kintu cyumwita ngo narubura kigongwe. Yezebeli biri mwita rubura kigongwe. Vuga uti Yezebeli ni rubura kigongwe. Narababwiye ejo ukungene yicishije na boti asinye yanditse vizete yitirira Ahabu atariwe na gatoya, akamurementaniriza ni rubura kigongwe. Nta piti afise, nta kigongo afise. Nafitiye ikigongo abana bawe, nafitiye ikigongo umugabo wawe, nafitiye ikigongo umugore wawe, nafitiye ikigongo inshuti zawe, nafitiye ikigongo aho muvuka, nafitiye ikigongo abavyeyi wawe. Y'abantu bamaze gutegwa ari muhema Yezebeli abamarira kigikundiro cabo, abamarira ko imyaka yawe. Bavuze imyaka yawe, muco zavuze ngo all you have achieved, vya bindi vyose washika ku muzima bwawe, ama diploma warufise akagupfa ku ubusa. Bamwe barangiriza mu ibohero rikuru, ubuzima bwabo kabahwine. Kana gomende babigire yuko benshi nga turi victime y'iyo muhema Yezebeli mu miryango yacu. Nimba ari vyo mumbwire ko ari vyo. Ama projet akomeye guteza imbere umuryango, Yezebeli akaerekipera. Kaja kugura amatongo ruguru ibujumbura atarahera. Haro bamwe kweri muhema Yezebeli babingingiye amatongo barayanga ngo agenda nkunza gukora ikinga. Uyu munsi bariko bararegreta. Yezebeli ikatuma imiryango yonona ubutunzi bwayo. Bakubwira ati ya famille niyo kwanaka kwabitegereza. Ils font pitié. Yezebeli akabashuhura, gurisha umwe basa ronke guyiwe, nta mugambo hari kugira ngo amahoro aboneke.
bakadandaza kuri rumwe ya mafaranga kora kaje katamugami. Yezebeli ashaka kwemera ko umukorana umugambi. Yezebeli ikintu cyose gifise intumbero irashe, Yezebeli arakigwanya. Ariko kitagira umutwe n'amaguru, ico rica gusunikiramo kuja gukora. Nyuma y'imisi mikeya ugasanga wari ibomye ku murongo w'icumi. Raba kino kintu ngo abanyamahanga boye guhaga ivya. Abanyamahanga bariko baravuga ngaha ni Yezebeli. Mwibuke ko Yezebeli yaje ari umunyamahanga. Mwibuke ko atumye, uravyumva nyene, Imana ifuhira abisirayeli yari umunyamahanga w'Imidiyani. Amahanga gahaga ivyawe. Iri jambo rateye ubwoba ngo ivyakuruhije vyoye kuja mu nzu y'uwundi. Uwundi nde? Yezebeli. Ivyakuruhije, ubutame bwawe, icuya cawe kikarangira mu nzu ya Yezebeli. 11. Nawe ukazoboroga ku iherezo ryawe, aho umubiri wawe n'amagara yawe bizoba bigize iki? Ntawe uzohoraho ibihe byose. Ku iherezo ukarangiza uri kuragira iki? Uriko uraboroga. Kubera ko ubupfumu bwa Yezebeli, amangetengete ya Yezebeli, ukuri ko imigango Yezebeli yateye irangiza. Barangiza bavuga ngo twebwe kera twari. Murabona ngo ijyanzo ngo hajya hari wacu. Atorona ijya modoka, ati ijya modoka ari ya Mutamu. Atorona ajya matongo, ati hajya hari wacu. Birababaje. Tubiza guhaguruka nk'abafine hasi tugatobekeranya impwemu ya Yezebeli. Kubera iki ijambo ry'Imana tubwira ngo uwo niwe azosanganya imitima y'abana n'abase. Twaravuga yuko Yezebeli igihe cyose Eliya ahagurutse, Yezebeli acahaguruka. Ari impwemu ya Eliya, hari impwemu ya Yezebeli. Mwabo kandi igikorwa cy'impwemu ya Eliya ni ugusubiza hamwe. Kubera ko Yezebeli nta kindi akora n'ugutanya. Uyu munsi amadiviziyo ari mu miryango yacu ni kubera Yezebeli. Yezebeli araza kabibugwanku, abasangiye ibere bakankana bakitana abarozi, bakarondera kwitangana, kwicana. Umunsi birateye ubwoba ibintu bikorera mu miryango. Uyu munsi mu miryango uwo gushitseko ni wagutera umugongo, ariko murundi atanakuzi akabari baza kubabazwa n'ivyawe. Kubera iki? Kubera ko Yezebeli ashitse nta kindi akora, arateranya. Yezebeli yateranije umwami Ahabu n'Imana, yateranije umwami Ahabu n'ihangari, yateranije umwami Ahabu n'abakozi b'Imana, ku buryo yasura kumwicana bavugishwa n'Imana, abandi bakinyegeza, ariko arabatakina kimashaka kuvuga. Kubera ko Yezebeli ahari afise ukuntu yempoza, afise ukuntu yempoza dominion yiwiwe, kuburyo ata muntu n'umwe ashobora kuvuga. Abashinga naye bakanyegera, nta n'umwe ashaka kuvyura umutwe. Kubera iki? Yezebeli niwe ashira hejuru abo mu miryango yacu. Ushizwe hejuru na Yezebeli nawe akagira iki? Ashigwa hejuru kugira ngo agire iki? Acinyize abandi. Atagushigikiye nta kiba. Abo bopoza ama mariage menshi, haro benshi ko bafise ama mariage uyu munsi ari heureux. Mugabo uyu munsi bitakunze kubera iki? Abadugijwe na Yezebeli, akabwira tujya muhungu ntawe nshaka, urya muhungu ntawe nkeneye, urya mukobwa ntumuzane ngaha, bakabarongoza kubo bashaka, ama mariage agapfa. Pay attention ni inama zimwe zimwe zo mu miryango. Gendera ku nama ya mpwemu yera. Muriko murandi gendera ku nama ya mpwemu yera. Nivyo ari ashaka kuguhanura vyo sindavyanze. Mugabo ari gihe babaguzwe n'uyu mugore Yezebeli, bakakubwira inama zitarizo. Ngurabona ngurya ngo nuwo kwanaka, ubizoca bituma kandi ngurya ngo yami ari umugeni. Kidiko nimba abavyeyi barabagenzi, nabo muzoca mwubaka neza kugira ngo abavyeyi barabagenzi. Mwese arafize kuruwari Imana muciriye, nivyo canke sivyo.
nivyo canke sivyo? Yezebeli uyu munsi yaranze benshi abantu bari materialist, kuko mu bintu Yezebeli afise novuga kandi akoresha ni ikintu ca materialism. Umwe ndamubaza nti none mufiki n'umugore ngo ampora ngo ko nta musohokana ahantu hazimvye, none urabishoboye kumusohokana? Uraraho umujana amahoro aboneke. Urega ikibazo ngo nuko ngo nawe nitwagera ngo ntazobumva ngo fete kubera iki abona abandi bahura, umwe mu byatewe ejo twe twari kiri garden, hewe ejo twari kuri sandstone, right? Uravyumva? Twebwe ejo twari kuri mawimbi, undi agacaza fyura umunwa nk'uwimbata. Ngo nanje gutanjanye kuri sandstone, utanjanye nande kuri mawimbi. Mawimbi niho azokubakira. Nimburya bishoboye, mwebwe murabishoboye. Impwemu Yezebeli yateye abantu baba materialist. Abantu birivuga ngo barikunda cyane. Naso nuko urumva umwe ari karahangayika ari mu kubita avesi. Arondera kungena ariha credit ya logement yafashe. Mugabo nawe ngo njana Zanzibar. Nanje nkene kuronka ifoto nziza kuri Snapchat. Yo Yezebeli. Yezebeli ashaka kufata, uravyumva, ishusho itari gwawe. Muriko muranyumva? Ku buryo bamwe uyu munsi bemera kugoka kugira ngo ashobore kuronka ya foto nk'iya naka yabonye yifotoreja. Ngo akamodoka wanguriye ngo kugenda ngo karajegera ngo jewe ngo nani nkene imodoka arabishoboye. Impwemu Yezebeli no araba babishoboye nawe igihe Imana izobahezegera fine. Umviriza biri tubwira ngo tubumbwe n'ivyo dufise. Nimba umuntu afise icaya nico yambara, nabumbwe n'ivyo. Hanumbwe nuko ufise Imana. Niyabaho umurengera it's okay. Mugabo benshi uyu munsi baraguzwe mu nzu y'Imana. Hari abahungu bace baba victime yo Impwemu Yezebeli kubera ko nta mukobwa yo bemera. Kubera iki? Kubera ko badashoboye gukora mariage miliyoni amajana, mariage miliyoni 100. Ukaburi ngaha mwikundanira cyozo n'ubundi ni mwebwe babiri nyene munaze ndabihezagirira mwigire mwibanire. Yezebeli ariko arabamarira ku imyaka yanyu ngo murindiriye waya honeymoon, murindiriye amadekoro y'ibisazi. Uze wiyizire muri biro ndakwihezagirira. Impeta muce mwambikana muce mugira mwibanire. Impwemu Yezebeli no irakubuza amahoro. Abantu uyu munsi barabuza amahoro. Nanje ntambaye ijya bazere yishe nkurya, nanje ntagende mu modoka, nanje ntambaye kijya kirato, nanje ntambaye injyavutano. Kubera iki? Ivyo biri mu nzu y'Imana. Bibiri kiravuga ngo azosanganya imitima y'abana na base. Nuko Yezebeli kinari karakora mu miryango yacu no gutandukanya imiryango. Haro bamwe uyu munsi kubera Impwemu Yezebeli babaye convaincre ko ba mama wabo arabaruzikazi, batigeze babafatana ubwo buruzikazi kubera abo barongowe nabo canke abo barongoye tazo urugo ruheruka gusambuka. Umukazana yagiriza umugabo wiwe ngo genda muri vya birozi zimwe na nyoko wawe. Kumbe yatewe n'Impwemu Yezebeli. Yezebeli akeneye kubona abakundana baguma bakundana. Yezebeli akeneye kubona abantu baguma bari hamwe. Ukazokumva udashobora gusuporta, uravyumva nyene intambo kugeze ko ngo yinezere guhimbarize ku Imana, umeneza ko watewe uri Impwemu Yezebeli. Nuko muranyumva Salomo ataravangirwa
n'abamukwegeye izi mpwemu za Yezebeli. Umunsi umwe yarasenze isengesho rivuga ngo Mana sindagusavye ubutunzi ariko kandi sindanagusavye n'ubukene, urampa ivyo ubona dukwiranye, kuko wohava umubutunzi nkakuva kuko ari benshi uyu munsi ubwo butunzi bwabakuye ku Mana. Kimwe nganira n'umugore w'umutunzi akomeye arambwira Apotre mukozi w'Imana ndiko nsenga Imana idusubize ubukene twari dufise kera, ati kuko mu bukene twarakundana, mu bukene twarumvikana, atari ko kuva umugisha uje uyu munsi nta jambo ngira mu rugo, uyu munsi n'impuzu nambara uyihitamwo n'uyundi mugore. Urazi kugeza iyi mpwemu aho no ibindi ko ndabwira n'ukuri. Umugabo akaza akava hanze agategerwa n'umuhabara, umugore ati none kuzoza zo tuzogutegera ati tuzohurira muhira. Umugabo akabwira umuhabara ati ucu ugenda muhira umhindurire amarido unsingishirize irangi shaka kwasanga hasa kwa kundi, bigakogwa nande n'uyundi murundi no gushika mu cumba akaba ari waza gusasa. Umugore yavuga akarya amakofe recto verso. Kibabaje n'abantu bo mu nzu y'Imana. Muriko muranyumva? No rimwe nigeze gufasha umudamu arambwira ngo naratanga insanga igihe cyose umugabo ankubita, umuhabara we bayambwiye ati hewe uyu munsi ndashaka ko ejo tuzohura umbwira ko akadisha timbona umeze muri numeze muri mwe gafisa abanyama menshi ndavi byo kandika kuri stat ati vuga ugakosora. Umugabo agaca shika from nowhere vu shika kamubwira ati hewe ndaranda gakomesheje sha. Impwemu ya Yezebeli natevye cyane. Bavyeyi dusangiye kurera, impwemu ya Yezebeli igeze mu ruvyaro rwacu. Abana bacu basigaye bazandura ku mashuri bigako, akana kakaza nanje shaka ikirato kimeze gutyo, umwana yabikuye kumbe hari umwana bahuye ku ishuri ambwe ati wabonye ikirato papa yanguriye cyangwa mama yanguriye, we nta buryo buse bwo kukigura. Umwana bikanka kafungura, umwana bikanka ko yiga ngo makaronse cya kirato, ntavyo murabona. Uyu munsi natwe bavye tugacuca tugico giturire turadukora iby'abana bari kubadutegeka, ntituriko turarera, turiko turerera Yezebeli. Umwana gasara ati nanje ikiteza kungirira urubanza, urabishoboye kubera ko yagiye, uravyumva. Sizo kwibagira igihe kimwe umwana tata n'abavyeyi ngo ntiyamuguriye ngo iPhone kubera uwo bigana niba papa wiwe ari umugwiza atunga akubitiye muri Amerika azayizanye asha no kwitura kuri credit. Umwana ugasanga afise iPhone 15, wowe nawe ntane yufise umwana ngo nande ngene iPhone. Come on, amahoro akabura, umwana akagira grève de faim kubera izi mpwemu za Yezebeli. Bahura he kuri ayo mashuri, bamara gukura uyu munsi nigishobora no kugira iki no kubagorora kubera impwemu ya Yezebeli. Bavuze ngo ni impwemu yari izosanganya imitima y'abana n'abasi. Uyu munsi mwene murabo ko imyaka iri kiragenda niko abavye turiko turatakaza indero mu bana bacu, kandi ivyo vyose bigatangura tubibona kwe ngo akarero gayemwe ngo kashize ahantu ngo ntukurayo iki Honda jisha. Ibi bintu bari kubatuzanira abazungu police de mineur, urumva nyene ngo ashaka kumukwaka. Hari umukozi Imana umwe muri Amerika babigiriye, yarabwiye ati kuti uwo mwana ntimumukunda kurusha jewe namuvyaye. Bibiri tubwira gute? Tuzi indero nziza umwana
higita umwana. Bibiliya tubwira ko duhigita abana. Mwavyibutse ku abavyeyi ko muri kino gihe ngo inkoni ntirera. Twe yaratureze nivyo cyane si ntiyatureze. Muriko muranyumva? Abana tubabe hafi, tubumviza kino kintu, tubigisha Imana kuva mu buto bwawe. Siriko muriko muranyumva? Tubigisha Imana kuva hehe? Mu buto bwawe. Jefise abantu mu minsi iheze baje batubwira ibiganiro baganira kwishuri, twarumiwe. Abana bakaza bavuga sexuality. Wana Zion ngena ngana, Rafi ngena ngana, ngurumva ngo naka ngo yatubwiye ngo ibi ivyo utinya kubabwira. Hari abandi babibabwira. Impwemu Yezebeli igeze kure, igeze kure, igeze kure. Kubona kana uravyumva kare ko gaheka abana aragahungu hagufata inkoga atangurira ngo pa ndakurashe. Uwo gacubona kaguma kari mu kiyo kisokoza aho ntacu uri kurabona vyakweri. Winjiranywe. Bamara gukura bakaba ingare. Umwana akabwira umuvyeyi wiwe ngo ndakuze ntukimbwira ico nkora ndakizi. Yezebeli impwemu yari niyo gusubiza abana n'abasi. Umwana agasubira kumva igitinyiro cyase. Mwanyumvise igitinyiro cyase agasubira akacumva. Byo turiko turanka guhomba ni impwemu Yezebeli kira bidutera. Cyo tsokuruza batana kimwe dusigaranye. Amen. Hallelujah. Ariko ikize ejo zo bandiko ndavuga ingene dusesa amaraso ya Yezebeli. Please don't miss. Ejo ni finale. Ariko samedi tuzoba turi ngaha amasangahe 6. Please ukora ibishoboka byose sizere duhurire ngaha dutobekeranye impwemu ya Yezebeli mu izina rya Yesu. Utabikoze nta wundi azobikora. Muriko mureva muri kibanza udahagurutse nta wundi azohaguruka. Iyo Phineas adahaguruka bose bari bagiye guhona. Muga bivuze ngo yatubwiye ngo Phineas ahwamitse uburake bwanje kuko agwaniye iki ifuhe ryanje. Tuza guhaguruka nkaba Phineas. Hallelujah. Ejo zovungene dusesa amaraso ya Yezebeli, hanyuma samedi tuze twongere kandi dusengera imiryango yacu, dusengera ivyacu. Amen. Ko Yezebeli mbabwira umunsi muze ku umusozi w'umuryango. Nga Yezebeli uyu munsi ari ku musozi wa education. Mu Faransa itegeko ryarasinywe. Ubu abana baremerewe kubwirwa sexuality kuva muri maternelle. President Macron uravyumva ubu rimwe yagiye gutembera agashuri karaho ariko abwira abana yuko ofete umuntu ntiwamenya icari. Ati byo twe dushoka tuvuga ngo uyu n'umuhungu n'umukobwa ivyo sivyo. Ati umuntu ashobora ko umuntu ari umukobwa mugabo akadizida ko umuhungu ari ico we yumva ko ari kandi avuze ko ari. Ivyo ni muri education. Hallelujah. Yezebeli yarinjiye ku musozi w'ibijanye n'ivy'ubutunzi, ku musozi w'ibijanye n'akaranga n'imico kabo. Ico cyo no kivuga n'indi seminari y'indwi yose. Ni expression ya Yezebeli gusa ahantu hose uri kuragenda. Ashaka umuntu yambaye impuzu utabiravye neza ukibaza ngo ntiyambaye. Bari yanje bagakora impuzu isa n'umubiri wiwe. Ayambaye ukamengo ubonye ukuguru kwiwiwe, kumbe ni impuzu isa gutyo. Aba babashaka iki? Babashaka iki?
akaza yisize pafe nawe babwiye ubushize icyo avuga cyose uracemera. hari amamodere uyu munsi asigaye twaravuze ko nta mukobwa azosura kuza kugira mariage yambaye ikanzu ya busti. Dusubire inyuma cyangwa cyazo gushira ko igitenge hejuru kintu byo kuza n'ibintu uzeya mu nzu y'Imana, twambara byo guhesha icubahiro Imana. Umwe aratubwira ati ereganos narazungurutse ndabura ikanzu yoba itari busti. Ivyo bintu bivahe? Iryo tegeko rivahe kugira ngo basohore iyo model ku buryo umuntu wese akeneye kwambara yikwijije abura ingene yambara. Ubu kugira ushoboye kugira utugene bashaka kwibindi. Nivyo canke sivyo? Ninda rikatanga iyo inspiration. Yezebeli. Kuwambaye neza urazi niba biryoshe. Mugabo Yezebeli atoya. Ifuko ngene Imana yakuremye neza. Vya wapi? Kuce nguma ndota ngo imbwa ziriko ziranyiruka warazihamagaye ahubwo zizogutatagura. Maguruke ku maguru yanyu. No kumva mene ya Phineas na Phineasine. Yes. Batobekeranya. Ariho ari umumama nkunda kandi asiko umusumene zo mutumira vraiment. Ava muri Nigeria yitwa Funke. Odejo, my goodness. Mama arangyohera. Umunsi umwe avuga ko ngene umuhungu wiwe yamuzaniye umukobwa. Nambwe ati mama urene wa muntu nakubwira tugiye kuzobana ati no kumbe mw'Impwemu yamaze kumuzuma kari Impwemu Yezebeli yigendera. Ati yo ni byiza cyane ati mbega mwahuye gute? Aramuganiza neza aranamuzimana. Mugabo yaja gusuka amazi yaja gusuka jus ati mana umuriro uturire sindamukene nabonye ko urugo rwanje rwatewe. Ariko agacaza atakira munyuma ahagurutse aca afata afukama hamwe yari yicaye araturira. Haize imisi ngo mama ngo mukobwa ngo ivyo nasanze ngo arimo ngo nasanze biri ngo atari umugore ngo ambere toke warazi gena hagarira urugo rwiwe. Abandi barazana bakavayura ivyo bavayuye ahariho hose ngo yongweshe umuhungu wanje yarinza kunda umukobwa wanje yarinza kunda ngira mwonyene kumbe ni Yezebeli yigendera yambaye umubiri. Abana namwe iva ngo jambo yihaye umubiri abana natwe. Unaho ni ba Yezebeli bihaye imibiri abana natwe. Narakunze umumama atunda aramuzana hakaca genda mu cumba c'amasigara ati mana nimba tariwe nimba ari ngo ni Impwemu Yezebeli out of this house. Hakaca genda ngo mama wawe uje ngusinze ngaguma ndabukura ati mama tumama n'umukozi w'Imana yakuravye nabi tumama wamuravye ati jeka ntara gatowe ngo uje kwere ngo numvise ngo ntiduhujije ni umuco n'umwiza n'ibihura. Get out. Tangura hano mfise abajene muri ko murakora mariage. Tangura musengera abana banyu bakiri batoya ku mashwa bazogira ka fefe gasengere ku muhungu azogatumbera. Mama don sivyo bana baje bahungu bawe beza kujya kuntu bameze bashaka kubarangura. Haleluya. Dusengere uruvyaro rwacu. Niyo kado nziza dushobora guha ab'Imana yaduhaye. Mutaritse ibiganza byanyu reka dushime Imana. Urakoze mwizigirwa ku buntu bwinshi urukundo ineza byawe udahengeshanya uhora mu Imana kutugaragariza. Turagushimiye ko uhoraho wongeye kandi gusubira mwizigirwa kuduhishurira aya mabanga y'ingeri Impwemu Yezebeli iriko ironona iriko iratikiza iriko iriba iriko iradutera
bidutera amarira, amaborogo, ivyo twaruhiye biriko bihaga abandi, ivyadutamije biriko bitaha mu nzu z'abanyamahanga. Turagushimiye ko Mana yacu yo kwizerwa, ibitako turapfa kuvyumva, ariko kugira ngo imitwe yacu isigwe amavuta, imitwe yacu isizwe amavuta mwizika mu Imana yacu yo kwizerwa. Icyo Yezebeli yifuza rondera gomba hejuru ubuzima bwacu, icyo nazokigera agisikako mw'izina rya Yesu. Kuva uyu munsi Mwami Imana turasengera imiryango yacu, kuva uyu munsi Mwami Imana turakweretse imiryango yacu, kuva uyu munsi Mwami Imana turateje intambara ku kintu cyose cyitwa impwemu ya Yezebeli mu miryango yacu. Uhoraho Mwami Imana, kitatewe nawe cyose nikiranduke mw'izina rya Yesu Kristo. Ibyo Yezebeli ariko arakora, ivyo Yezebeli ariko aromnona mu miryango yacu, ivyo bihagare mu izina rya Yesu. Kandi amenye neza yuko mu miryango yacu siho yagenewe, mu miryango yacu si akwiriye kuba. Nta kibanza ahafise, nta cibutso ahafise, nta mugabane ahafise, nta taragwe mu muriro mw'izina rya Yesu Kristo. Ubu butakigaruka mw'izina rya Yesu. Imiryango yacu igirirwe neza, ihezagirwe, igendere mu mugisha wayiteguriye, uzobukoze. Izina ryawe Uhoraho Mana yacu rikomeze kumara riko rihabwa icubahiro ubu kugeza ibihe byose mw'izina rya Yesu. Tugushima, amasi menshi ku mwami w'abantu. Imana ibahezagire.